Turifuriza umugoroba mwiza abanywanyi b'ibiganiro byacu abadukurikira muherereye hirya no hino ku isi twongeye kubaha ikaze abatwumviriza hano kuri Burundi News TV imbonesha kure imwe bandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta adakoza amaguru hasi abari karavugwa mu bikomeye cyane biravugwa muri politique diplomasi ndetse n'umutekano n'ibindi. Turi mu mugoroba cange mwijoro ryo kuri uyu wa kabiri kwigenekerezo rya 29 ukwezi kw'icumi umwaka wa 2024 ndabaha ikaze mwese abatwumviriza dore ingingo nkuru tugiye kugaruka muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Abanyagihugu mu gihugu cyacu cy'u Burundi barinubira uburyo rero inzego zijejwe umutekano zikomeje kugenda zirababangamira mu kubona ibikorwa bigiye bitandukanye canke service za leta, haba abajya mu masoko kwivuza ndetse no gushaka izindi service bigiye zitandukanye, aho ko bari ko barakwa agapapuro kabereka yuko baba barayandikishije ku bikorwa bigendanye no kwitabira amatora yimirijwe nga muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi. Amakuru twabashije kumenya rero nuko uyu mugambi uzaza kugenda urafasha kumenya neza abanyagihugu banyabo ndetse n'abandi batari abanyagihugu nga mu gihugu cy'u Burundi. Biravuga ko umuntu wese by'umwariko adafise ako gapapuro ashobora kuzajya by'umwariko adashobora kugenda araronka service zimwe na zimwe za leta nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera, haba ku masoko ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye usibye inzego zijejwe umutekano zirimo n'igipolisi. Biravuga ko imbonera kure zibarizwa by'umwariko nka zizwi nk'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD by'umwariko zikomeje kugenda ziratuma abanyagihugu benshi batabasha kuba boronka ubuzima bwabo canga se ngo baronke izindi service, aho by'umwariko nko kujya gushaka amazi n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye atakintu na kimwe bari kuriye kuba baronka. Bivuga ko inzego z'umutekano z'u Burundi biraza kuzifasha neza mu kumenya abanyagihugu banyabo ndetse n'abanzi b'igihugu ku buryo bizobafasha kwivuna abanzi. Biravuga ko kandi amahera menshi yishyuwe ngaho abajejwe umutekano harimwo abapolisi ndetse n'imbonera kure ku rwego kugira ngo zabashe gucungera umutekano mu bikorwa by'amatora. Ni amatora isi yose ihanze amaso by'umwihariko nk'igihugu ca mbere gikenye ku isi ndetse kinafise abanyagihugu binjiza amahera make cyane kurenza abandi mu isi mu nyuma y'ibindi bihugu bigiye bitandukanye birimo nka Sudani y'Epfo, Somalia ndetse na Republika Centrafrica kwa President Faustin Archange Touadera ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Kugeza ubu icyakora u Burundi biciye mu mukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ntagimunwa mu kugaragaza ko u Burundi ari kimwe mu bihugu bya mbere bikize ku isi nkuko akomeza kugenda arabivuga muri rusange. Muraza kunyemerera tugaruke ku yandi makuru ayandi akomeje kugenda aravugwa hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye, aho turaza kwibanda ku makuru ariko aravugwa nga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu nyuma yuko umwari wa M23 ukomeje kugenda urasaba by'umwariko ingabo za Honi zizwi nka MONUSCO cyangwa se ziri mu butumwa bwiswe MONUSCO nga ku butaka bwa Kongo kurekera gukorana by'umwariko n'imihanda igiye itandukanye irimo nka FDLR isanzwe iragwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Mu nyuma yuko FDLR ifise ibirindiro nga ku butaka bwa Kongo ndetse ikaba imaze igihe irafatanya n'ingabo za Kongo n'ingabo z'abarundi n'abandi bagiye batandukanye mu guhangana n'uyu muhari wa M23. Oniravuga yuko miliyoni 25 z'abanyagihugu ba RDC bashonje ku buryo bukomeye cyane. Hari amafoto by'umwariko y'icyogajuru arerekana iby'ibitero bya Israel kuri Irani nkuko bizama biradushikira. Mu nyuma y'iko rero amateleviziyo ndetse bimenyesha makuru bigiye bitandukanye byo muri Irani birutse gutangaza ko atakintu kinini ibitero byo kwihorera bya Israel kuri Irani byigeze byangiza muri iki gihugu, ariko kandi nabo bakagaragaza ko bagomba kwihimura nkuko amakuru yama aradushikira. Hari amafoto akomeye cyane yaje kugenda arashyigwa ahabona ndetse namwe mu mashusho yerekana uburyo rero ariko systeme z'ubwirinzi za Irani zaziko ziragwana no kuburizamo rero ibyo bitero bikomakomeye cyane. Leta zunze ubumwe za Amerika zo zirahangayikishijwe ku buryo bukomeye cyane n'umwanzuro wafashwe nga mu gihugu ca Israeli uko by'umwariko ibyo kugeza imfashanyo ku mpunzi z'abavanywe mu byabo n'ingwano zahuje Israel ndetse na Hamas mu ntara ya Gaza mu gihugu cya Palestine zishobora guhagarara mu gihe Leta zunze ubumwe za Amerika azanze uwo mwanzuro. Ndabaha ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherere mu bice bigiye bitandukanye, mwese ndabifuriza umugoroba mwiza cyane.
Ndabaye ikaze mwese rero abatwumviriza hano kuri Burundi News TV, abatwumviriza bari mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, abatwumviriza bari mu bice bigiye bitandukanye mu gisagara ca Bujumbura, mu mugwa mukuru wa politike Igitega, abatwumviriza bari mu ntara zigiye zitandukanye mu makomine agiye atandukanye, turabahaye ikaze mwese. Abatwumviriza kandi baherereye mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bigiye bitandukanye nk'ibihugu by'abanyi, abatwumviriza bari mu Rwanda, abatwumviriza bari muri Congo, muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi, mwese turabifuriza ibihe byiza cyane, tunabaha ikaze. Abanywanyi b'ibiganiro byacu kandi batwumviriza bari mu bindi bice bigiye bitandukanye ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, mwese turabifuriza amahoro y'Imana cyane. Nimbere bwa mbere usenga rero cyenda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5, amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Ikaze amakuru rero tuyatangurire nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradushikira, by'umwariko nuko inzego zijejwe umutekano nga mu gihugu c'u Burundi zikomeje kugenda zifashisha intwaro ziremerekane mu bikorwa bigendanye no gucungera umutekano, haba imbere mu gihugu ndetse no ku mpande zigiye zitandukanye canke ku mipaka, by'umwariko y'iki gihugu cacu c'u Burundi. Ni mu rwego rwo kugira ngo umuhoro n'umutekano bibashe kuba bizokomeza kwibonekeza nga muri kino gihugu, mu nyuma y'iko rero hategurwa amatora akomeye cyane. N'amatora agomba gutangura by'umwariko muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo, umwaka wa 2025, ndetse aya matora akazashika by'umwariko kugeza muri 2027 azoba haraba amatora y'umukuru w'igihugu c'u Burundi nk'uko amakuru yama aradushikira. Inzego z'umutekano rero zotanguye gukorana n'imbonerakure mu rwego rwo kugira ngo bacungere ndetse banashakishe abanzi b'igihugu, mu rwego rwo kwirinda ko hashobora kwibonekeza ibikorwa bigendanye no guhungabanya umutekano. Usibye ku guhungabanya umutekano, leta y'u Burundi yarashimangiye kuko by'umwariko umuntu ari we wese azagerageza by'umwariko gutoba aya matora ariko arategurwa nga mu gihugu c'u Burundi, yaba umwe rero mu bajejwe kuyategura ndetse n'abandi bagiye batandukanye bafise aho bohurira nabyo, bavuze ko azoca arahanwa by'akarorero. Hari amahera menshi rero bivuga ko yishyuwe abashinzwe umutekano mu rwego kugira ngo babashe kuba botanga umusanzu wabo mu gucungera umutekano, ndetse binavuga ko intwaro ziremerekane zatanguye kugenda zirashyirwa hirya no hino mu rwego rwo kugira ngo bazatangatange abansi b'igihugu. Ariko kandi by'umwariko nga mu gihugu c'u Burundi guhitamwo kwiyandikisha, by'umwariko abantu bari kureba guhitamo kwiyandikisha cyangwa se gutakaza uburenganzira bwabo rwose. Ukwiyandikisha mu ntumbero yo kwitaba amatora biriko rero biratera ingorane nyinshi cyane. Abanyagihugu benshi babujijwe kwinjira mu isoko mu mpera z'indwi iheze mu ntara nyinshi z'u Burundi, baterekanye udupapuro twemeza ko biyandikishije kugira ngo bazokwitabire amatora yo muri 2025. Bamwe mu bajejwe intwaro mu buraruko bushira urengero baremeje ayo makuru, bavuga ko bashatse gukaburira abantu kwitabira amatora, babona ko rero ahambaye, bakanabona kandi ko ari itegeko ku gukunda igihugu kandi by'umwariko ritegerezwa kuja mu ngiro. Ubushikiranganje bujejwe indero bwarasohoye itangazo rihamagarira abayobozi b'amashuri korohereza igikorwa cyo kwiyandikisha abigisha ndetse n'abanyeshuri bageze igihe cyo gutora cyangwa se abakwije ibyangombwa. Mu ntara zose zishika kuri 18 zigize Uburundi, abamenyesha makuru bacu by'umwariko bariboneye ko rero urugero rwo kwitabira igikorwa cyo kwiyandikisha ari ruto cyane ugereranyije nuko biba bihagaze. Mu bibanza byinshi byo kwiyandikishiramwo rero by'umwariko abandika baramara imisi n'imisi by'umwariko bicaye aho bandika cyangwa se basinziriye, baronka abantu bake bake baza kwiyandikisha. Niko rero byabonywe n'abamenyesha makuru ba Burundi News TV. Iyugarwa ry'amasoko rero mu ntumbero yo guhatira abanyagihugu kwiyandikisha, niko kajyo leta yabashije kuba yobona. Ku mugwa mukuru rero w'intara ya Gitega, umugwa mukuru rero wa politike hagati mu Burundi, abanyagihugu bategetswe kujya rero kwiyandikisha mu mpera z'indwi irangiye. Byatanguye no kugara rero isoko nkuru ya kijambere ku muhingamo wo kuri uyu wa gatandatu, kubw'ababibonye by'umwariko imbonerakure nyinshi, abanywanyi b'umuhari wo gwaruka rwa CNDD-FDD, abajejwe intwaro, igipolisi
bari bashinzwe icyo gikorwa barugaye isoko hafi isaha 10 z'umuhingamo nk'uko amakuru yamaradushikira. Ikibabaje gusumba ta muntu numwe rero yari yemerewe kwiyunguruza aterekanye agapapuro yiyandikishirizeho. Imbonerakure zari mu bice rero nka byose kuri uyu w'Imana uheze n'imbere yo kurira by'umwihariko ikinga wabanzaga kwerekana ako gapapuro. Niko rero umwe mu baharanira agateka kazina muntu yashe kuba yabwira abamenyesha makuru bacu kubwiwe indongozi z'u Burundi zararenze akarimbi ndetse ziriko ziranarenga umurongo utukura. Ku mugwa mukuru wa Bubanza mu burengero bw'u Burundi kugira ngo rero winjire mu isoko nkuru rero wategerezwaga kwerekana icyemeza ko rero wiyandikishije kugira ngo uzo kwitabe amatora kuri uyu w'Imana uheze. Nta numwe rero bitaraba, nta namwe bitaraba ababa abadandaza canga se abakiriya muri abasomyi. Hari by'umwihariko ababa baje bavuye mu bice byakure cyane byabaye ngombwa ko rero by'umwihariko basubira mu mihana yabo kuzana utwo dupapuro twerekana ko rero biyandikishije canga se batiyandikishije muri ibyo bikorwa byo kwiyandikisha. Imbonerakure ndetse n'igipolisi bari bashinzwe kuri buri mwinjiro w'isoko, by'umwihariko isuzumwa ryari rikomakomeye cyane rwose. Niko rero abakorewe iryo suzuma bagiye barabidutangariza. Intwaro muri komine ya Bubanza yarasohoye itangazo yarungikiye rero amashengero yose ryasomwe mu misa kuri w'Imana uheze. By'umwihariko harakoreshejwe kandi imodokari ya komine umuntu yari muri yo yazungurutse amabarabara yose yo ku mugwa mukuru rero mu micungararo hafi afise ikinyamajwi. Ubutumwa rero bwari butomoye. Ukeneye by'umwihariko buramutariza musenateri canga se inyamiramabi mu gipolisi azobanza kwerekana ko rero yiyandikishije kugira ngo azokwitabe amatora. Niko rero yagabishije. Yaranasubiyemwo rero by'umwihariko yaranasubiyemwo amatora. Niko yagabishije yaranasubiyemwo rero mwabonye ibyabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa Mungu waheze mu isoko bizoba uko nyine kuri abo batajya gukurikiza itegeko rya leta. Abanyagihugu benshi baba ibubanza baravuga ko batewe rero ubwoba cyane, baranatukwa n'imbonerakure ngaha ibubanza. Muri intumva mwama murindira ko rero leta ibategeka gushira mu ngiro ibyo muri kurirwa by'umwihariko n'amategeko. Niko rero imbonerakure zagiye zirabwira abanyagihugu bari baje mu isoko rya Bubanza badafise udupapuro biyandikishirizeho ngo bazokwitabe amatora yo mu mwaka uza wa 2025. Umwe mu banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi harabona ati nta nyota dufise yo kujya kwiyandikisha kuko rero urubuga rwa politike rurugaye, ibizova mu matora birazwi, nta kamaro rero by'umwihariko ko kwirirwa urata umwanya ngo ujye kwiyandukusha. Mu ntara ya Cibitoki buraruko bushira urengero ingorane nk'izo rero by'umwihariko zaribonekeje mu makomine ya Buganda ndetse na Rugombo. Intwaro yahamagaye imbonerakure mu ntumbero yo kubuza abantu kwinjira mu masoko kubw'aba bibonye by'umwihariko abanyagihugu benshi bava mu misozi ya kure baza mu kiyaya kugura canga se kugurisha ibidandazwa barirukanywe n'imbonerakure. Igipolisi kirorera kuko rero baterekanye agapapuro biyandikishirije ko zimwe mu mbonerakure zavuze ziti bati twatumwe n'intwaro muri komine atanumwe arekure ko yo kwinjira aterekanya ku gapapuro. Abarongoye makomine ya Buganda ndetse na Rugombo baremera by'umwihariko ayo makuru. Babajijwe kuri ibyo ngibyo basiguye ko bashatse gukaburira abanyagihugu kwiyandukisha. Ubushikiranganje bujejwe indero bwarasohoye itangazo kuri uyu wa gatanu uheze by'umwihariko rigabisha abayobozi b'amashuri korohereza kwiyandikisha abigisha ndetse n'abanyeshuri bafise imyaka yo gutora. Mu ntara nyinshi abajejwe indero baramaze by'umwihariko itegeko abayobozi b'amashuri kutareka rero umwigisha n'umwe ngo yigishe atabanje kwerekana agapapuro kerekana ko yiyandikishije, keretse abanyamahanga nibo rero batazorabwa n'iyi ngingo nk'uko amakuru yamaradushikira. Kuva mu ndwi iheze mu ntara nyinshi cyane by'umwihariko mu bumanuko busha uburengero bw'igihugu abajejwe indero barasabwe
barasabye abanyeshuri kuriha amahera rero ari hagati y'amajana 500 ndetse n'igihumbi kugira ngo baronke amakarita ndangamuntu abafasha kugira ngo bazoboshe kuba bo kwiyandikisha. Iyandikwa ry'abazo kwitaba amatora ryaratanguye kwigerekerezo rya 22 Gitugutu guheze nyene mu Burundi ku munsi wa gatanu uheze. Umukuru w'umugwi w'igihugu ujejwe gutegura amatora Seni Prosper Ntawugwamiye yaratangaje ko abantu bashika ku miliyoni imwe amajana ari miliyoni imwe ibihumbi amajana 742 na bibiri n'abantu 111 aribo bari bamaze kwiyandikisha mu miliyoni zigiye zitandukanye zitezwe z'abazatora kubw'itegekanyo n'izumugwi w'igihugu ujejwe amatora bikaba byari ibicerero 29% by'abari bategerejwe. Ntawugwamiye yaribukije ko leta ifise rero uburenganzira bwo gutegeka abanyagihugu kwiyandikisha kugira ngo bazo kwitabire amatora. Kubw'ikirangamisi c'amatora, amatora rero y'abashinga amateka n'abahanuzi b'amakomine azoba ku itariki 5 Ruheshi 2025, ayabakenguruza amateka azoba kwigenekerezo rya 23 Mukakaro, mu gihe y'abahanuzi bo ku mitumba azoba imisi 2 inyuma yayo yose navuze ruguru. Impinyanyuro ni nyinshi cyane muri aya matora atunganyijwe ubwa mbere hisunzwe indinganizo nshasha mu bijyanye n'intwaro yatumye intara zigabanywa ziva kuri 18 zishyirwa kuri 5, amakomine nayo akurwa kuri 119 ajya kuri 42. Cyane cyane ababarizwa mu yindi migambwe igiye itandukanye canke abanywanyi b'indi migambwe ntibajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko rezwa ariko babangamiwe n'imitegurire y'aya matora. Benshi baragaragaza neza yuko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ari ukomeje kugenda uragira uruhara mu kwandika ndetse no gutegura aya matora, ibigaragaza ko ibizova muri aya matora byamaze kugenda biramenyekana. Benshi bakaba bavuga ko rero badashobora kuzosishikajwa no kwitabira aya matora nkuko biradushikira. Ni nako kandi bivuga ko abashinzwe umutekano nga muri kino gihugu c'u Burundi bakomeje kugenda barahabwa ibigwanisho bikomakomeye cyane cyane abacungera imipaka nk'irahuza Burundi ndetse by'umwihariko na Tanzania, irahuza Burundi n'igihugu c'ababanyi c'u Rwanda ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye kugira ngo babashe kuba barabira hamwe rero uburyo bocungera umutekano ku buryo bukomakomeye cyane. Biravuga ko rero aya matora bitewe n'uburyo rero karategurwa hagomba kuzagaragaramo umutekano usesuye mu banyagihugu cane ngaha imbere mu gihugu nk'uko amakuru yama aradushikira. Nubwo bihagaze bityo kandi Red Tabara yaravuze ko itazemera ndetse itazatuma nga mu gihugu c'u Burundi by'umwihariko hakomeza gutegurwa aya matora by'umwihariko hisunzwe umugambwe umwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, aho bakomeza kugenda baragaragaza ko bifuza ko amatora ashobora kuzoba amatora rusange nk'uko byama biradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko ibikomeje kugenda bigaragara birerekana ndetse bikagaragaza neza yuko by'umwihariko aya matora azaba ari njyankuge mu gihe Red Tabara ikomeje gutegura ibitero bikomakomeye cyane. Twerekeze mu burasirazuba bwo hagati, amashusho y'icyogajuru yasesenguye na BBC Verify arerekana ibyaba byarangiritse ku bigo rero bimwe na bimwe bya gisirikare bya Iran mu bitero byo mu kirere bya Israel byo kuwa gatandatu muri indwi iheze. Ibyo bigo birimo rero ibyo inzobere zivuga ko by'umwihariko byakoreshwaga mu gukora za misile n'ubwirinzi bwo mu kirere na kimwe mbere cyavuzwemo rero gahunda y'intwaro kirimbuzi za Iran nk'uko amakuru yama aradushikira. Amashusho y'icyogajuru nyuma y'ibitero bya Israel by'umwihariko arerekana inyubako zisa n'izangiritse, aho inzobere zivuga ko ari ahantu hakomakomeye cyane hakorerwa intwaro by'umwihariko Iparicine muri kilometero 30 iburasirazuba bwo mugwa mukuru w'iki gihugu ca Iran. Aho hantu havuzweho kandi gukorerwa za rokete nk'uko rero inzobere zo mu kigo International Institute for Strategic Studies zikomeza kugenda zirabitangaza. Ugereranyije amashusho yafashwe n'icyogajuru ku igenekerezo ry'Icyenda-Nzeri n'ayafashwe ku igenekerezo rya 27 Ukwakira, biboneka ko rero nibura hari ahantu hane rero hangiritse bigaragara cyane. Kimwe muri ibyo bigo rero kizwi nka Tare Egani ya kabiri mbere ikigo cya International Atomic Energy Agency
kw'isi cyahuje ahantu by'umwihariko na gahunda y'intwaro kirimbuzi ya Irani. Muri 2016 by'umwihariko hari area yabonye ibimenyetso byo gutunganya ibinyabutabire bya uranium, aho rero aho hantu by'umwihariko biteza ibibazo kuko rero Irani yari yarabujijwe ibi bikorwa nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Ahandi hantu bisa nawe rero hibasiwe n'ibitero byo mu kirere bya Israeli ni mu bice bigiye bitandukanye muri kilometero 200 mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Prashine. Nkuko bikomeza kugenda bigaragara, Fabian Hinzi wo mu kigo cya ICC cyo mu Bwongereza ati Koji izwi nk'ahantu by'umwihariko hari ibikorwa rero byinshi bya misile ziraswa kure cyane kurusha ahandi muri Irani. Na ahantu mu mwaka wa 2020 habaye guturika gukomeye cyane kwabaye amayobera cyane. Amafoto y'icyogajuru yerekana nibura by'umwihariko inyubako ebyiri zaho bisa naho zangiritse ku buryo bukomakomeye cyane. Ikigo cya gisirikare cya Shaharlandi muri kilometero 350 iburasirazuba bw'umugwa mukuru w'iki gihugu cya Irani nacyo cyarangijwe nk'uko rero amashusho y'icyogajuru yafashwe mu nyuma y'ibyo bitero abyerekana. Agace gaherereyemo rero ni agace giherereyemo na ahantu h'ingenzi kuko rero hagiye hakorerwa ibikoresho byifashishwa na misile ziraswa kure nk'uko rero Fabian akomeza kugenda arabivuga. Hafi y'aho ngaho kandi hari Shaharlandi Special Center, ikigo rero kigenzurwa n'ishami ridasanzwe ry'igisirikare cya Irani rizwi nka Revolutionary Guards Corps. Aha niho rero mu mwaka wa 2020 Irani yohereje icyogajuru mu isanzure giturutse. Israel yaravuze ko yabashije kurasa uburyo rero bw'ubwirinzi bwo mu kirere bwa Irani ahantu hagiye hatandukanye, ariko kandi biragoye kwemeza ibingibi ukurikije amashusho y'icyogajuru ahari. Twarabonye amashusho y'icyogajuru asa nayerekana rero ibyangiritse mu kigo cy'inzobere zivuga ko ari ahantu hashinzwe by'umwihariko indebakure ya radari. Aha ni ku misozi ya Shaha by'umwihariko hafi n'umujyi wa Ilamu burengerazuba. Jeremy Bine, inzobere mu karere k'uburasirazuba bwo hagati muri kompanyi y'ubutasi bwa gisirikare, aravuga ko by'umwihariko iyo yaba ari radari nshya yo mu bwirinzi bwo mu kirere. Aho hantu kandi ubwaho hubatswe mu myaka ya za 70 iheze, ariko kandi amashusho y'icyogajuru yasesenguwe n'inzobere yerekana ko by'umwihariko mu myaka ya vuba habashije kubaho vugururwa. Twarabonye kandi ibimeze nko kwangirika ku bubiko bwo mu kigo rero gitunganya ibitoro cya Abdani Era Le France ko kiri mu majyepfo by'umwihariko y'umugwa mukuru w'iki gihugu cya Irani. The New York Times isubiramo rero abategetsi ba Israeli bavuga ko rero by'umwihariko Abdani Ali Defense ari hamwe rero mu hantu ibitero by'umwihariko bizabo by'umwihariko kwa gatandatu mu gitondo byibasiriye ku buryo bukomakomeye cyane. Abategetsi ba Irani kwa gatandatu bemeje ko intara zigitandukanye by'umwihariko zagiye zirabasigwa n'ibi bitero bya Israeli. Bavuze ko rero by'umwihariko ibice bimwe na bimwe by'umwihariko bitunganyirizwamo ibitoro binini cyane muri Irani bishobora gutunganya utugunguru dushika ku 5,000 ku munsi. By'umwihariko aho hantu hashobora kuba harangiritse ku buryo bukomakomeye cyane. Amashusho y'icyogajuru ntabwo buri gihe yaba anakuka rero ko kugaragaza ibintu byangiritse ku buryo bukomeye cyane nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Icyakora nubwo Israel itigeze yemera ko hari ibintu byinshi byangiritse, biragaragara ko hari ibyangiritse, ariko kandi ku rundi ruhande ntibajya umunwa kugaragaza ko nabo bafise gahunda yo kuzihorera ku buryo bukomakomeye cyane. Ndabashimiye abanywanyi b'ibiganiro byacu, mukomeze kubana natwe 5 kuri 5 dusubire mu masaha ari imbere.